Nitwa Armand Isabwe nkaba njejwe kumenyesha amakuru muri FEBABU Federation de Basketball du Burundi isanzwe ifite icicaro cayo muri zone Rohero i Bujumbura. Basketball murabizi yuko hasigaye hari ico bita comité executif irongowe na Apotre Jean Paul Manirakiza iyo nayo yagiyeho itariki 8 z'ukwezi k'umunani umwaka uheze 2021 intumbero yiwe nyamukuru nk'ujejwe federation yavuze yuko ari kunagura urukino rwa basketball mu Burundi rwari rurimwo dukemwa atari dukeyi harimo ibibazo kuko nta mezi abiri yahera basketball kiraba bazumva yuko kubw'imvo z'amatati amwamwe byarahagarara rero ico yaje yemeje ico gihe ko ari kunagura urukino rwa basketball i Bujumbura no mu gihugu cyose naho rero yaciye ashira aje ku kivi ariko n'umugwi wemeje na Assemblée Générale ari natwe turimwo avuga tuteka tuje ku kivi kugira ngo tunagure urukino rwa basketball burya rero wavuze ko umwera uva ibukuru gakwira hose ntiyihenze kuko bamaze kubona yuko hari ko gushaka muri basketball ko kunagura urwo rukino imigwi yabitahuye iraheza nayo ija kuri uwo murindi iraheza nayo itangura kwinagura basubira kurondera abakinyi bashasha bamenyereza abanywanyi bari bameze nk'abadebukiwe barasubira baja ku kivi baraterera uburyo nuko rero mubona biturimwo dukunze kuvuga mu Gifaransa la renaissance du basketball burundais turimwo mubona abantu baciye bafata umurindi mbere n'abakunzi basubira kwitabira ku bibuga bitandukanye ari benshi cyane hari intumbero ya Federation de Basketball du Burundi turazi ko nongahe Gitega hariho association ya basketball ariyo jisho ya federation muri no ntara nziza ya Gitega bice bisaba yuko bafata iya mbere muri association bakakundisha abantu go rukino bagasubira bakabashira ku kivi kuko ibintu yuko gwaruka rudasubira kuja gukina basketball ni ibintu twasezereye muri FEBABU tuhiye tuyishije twumvise ko mu ntara Gitega leta bicishije mu ntara bakora bakana ikibuga ni ibintu byiza cyane dushima kuri federation bizotuma vyereka imvukira cyangwa se baba mu ntara Gitega batahura by'ukuri yuko urukino canke muri rusange inkino z'amaboko ziha ikibanza ibyo rero bijye biratera intege cyane abakiri batoyi kugira ngo rero bigende neza jewe ku bwanje mbona yuko hobaho cyo twokwita mobilisation gusubira guhamagarira abakunzi b'urukino gusubira gushikira basketball ivyo navyo bikunda mu kubera ikinkino kuko iyo babonye rimwe kabiri gatatu ari inkino zikozera muri rusange zikaba ku bwinshi abantu basubira kumenya yuko ibibuga ari byo guhurumbira bagasubira bakitaho gushigikira urwaruka kuko burya basketball udateguye urwaruka ejo ni bandi bazoyikina mugabo dusanzwe tubona yuko umuntu yagitega kuko bimeze neza ko twabonye ko muri league dusanzwe ko rasozera mu kurondera izokina iyo league iyo bita VBL Viva Basketball League tubonye ko intara Gitega yaserukiye n'imigwi ibiri kandi berekanye urugero rushimishije mbere hakari umuntu wabaye qualifier ariyo Young Eagles rino higana rya Road to Viva Basketball League zari inkino zitandukanye zirimwo imigwi yo hagati mu gihugu n'imigwi y'Ubujumbura ibikaba vyabaye mu mice itandukanye kuko ntibari guhuza imigwi ya hagati ruguru na imigwi muri Asebaba ariyo y'Ubujumbura mu gihugu hagati tuza twamenye imigwi ine izokina league ariyo Aigle Noir Tigers yose ni Makamba hamwe n'umugwi wa Young Eagles wo ngaha Igitega hamwe na Brothers Team yo mu Cankuzo ku ruhande rw'Ubujumbura nivyo imigwi itanu tumaze kwimenya ariko turacasigaje kumenya hagati ya Kerne na Dinamo umugwi uzoronka ubwo burenganzira bwo kuja muri guhamvya imigwi itandatu kuko mu migwi 9 y'Ubujumbura hazorengana imigwi itandatu yonyene urukino rwo ku munsi wa Mungu no tuzomenya uzorengana nuvuga ko muri rusanga aho tugeze kuko murazi yuko Viva Basketball League izokwitabirwa n'imigwi 10 ariyo itandatu y'Ubujumbura n'indi ine yo hagati mu gihugu Federation ya Basketball du Burundi iri ku kivi ni kwishigikira irahari iramutswa urwo rukino ku myaka ine yaratowe biciye amategeko ni kwishigikira aho muba mu mengo ntibigenze neza marafise ngene icicaro aho babarizwa bafise ama contact y'abajejwe iyo gestion ya basketball babashigikire babaterera ivyumviro babaterera no bujanye n'uburyo kuko burya zinkino mubona zitwara buryo atari bukeyi kubona nk'ubu inkino ziba hagati mu gihugu n'Ubujumbura mu mwanya carimwe bisaba buryo atari bukeyi mashigikire na cyane mushigikira imigwi isanzwe iri mu ntara kuko burya nka Young Eagles mu ntara Gitega tuvugira mu ntara Gitega izokenera uburyo atari bukeyi mu bashigikire bumve ko bashigikiwe haba ku rwego rw'intara haba ku rwego rw'abantu bikora twabo bashigikira cyane kuko baserukiye intara bihiteka intara babashikire eka mbere
bashigikiye n'abakiri batoyi turaherutse kubona yuko muri federation twahaye n'ikibanza urukino rwa basketball féminin nagone bagiye kurunagura twateye intege bashikiye twaziko ngo hari imigwi ngaha mu ntara Gitega yabigeme ku marise babashikiye nabone kugira ngo twese tudugire hamwe ntihagira abasigara inyuma murakoze